Murakoze kumbaza ico kibazo nivyo umugwiseni uhejeje kubonana n'abanyamigambwe inani z'imigambwe n'abigenga bazokwitaba amatora yo mu 2025. Inama y'uyu munsi rero kwari ukubereka igicapo ca ikarata y'itora kimwe mu Gifaransa bita bulletin de vote hamwe na cacegeranyo c'ivyavuye mu matora. Rero twabiciye hirya no hino nkuko twari twabiberetse baravyunganira. Ikintu rero ca mbere twashitse ko nuko ivyo bintu bibiri twavyemeje ibicapo vy'ingene ikarata y'amatora izo bimeze hamwe n'icegeranyo c'ivyavuye mu matora. Ubu rero tugiye kubereza neza nkuko vyasabwe kugira ngo amasosiyete yatsindiye amasoko batangure kuja ku kivi. Ntabyo kongera kuko ibintu ngira babitaho kutariko muri aya matora hari ibikorwa bitandukanye. Harabaye igikorwa cyo kwandika abazo kwitaba amatora, ubari igikorwa cyo kumanika intonde z'abitaba amatora, mu nyuma hazoca igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora carte d'électeur, hanyuma haci haba rero n'umunsi w'itoranye izina. Rero abarorerezi canke inderetsi baza barakenegwa uko igikorwa gishitsweko. Ubu rero kubijanye n'igikorwa kiriko kirakogwa ubu arico kijanye no kumanika intonde kwakira abarorerezi babo canke inderetsi zabo byaheze mu inga riheze. Ubu turiko turavugana igikorwa kiriko kirakogwa kandi si itegeko bikogwa n'ubishoboye. Uwo vyagoye ntaco abandi bazomurabira. Twambuye ahubwo ko yo kwitegura ku bikorwa bizokurikira bijanye no kuzotanga amakarata y'abatora hamwe n'umunsi nyezina w'itora. Ngewe ntabakurikiranye ikiganiro twacishuye twari twumvikanye yuko tuzoraba ukuntu abakandida bakwiragiye igihugu cyose. Uzoba yabasumbije gukwiragira igihugu azoca b'inimero ya mbere, abandi bagenda baramukurikira ukuntu bagiye barushanya. Nico twagarutseko, nico twasiguye, nico cemejwe.